canke baba mu bindi bihugu. N'umunsi udasanzwe kandi ku bantu bari kw'isi bose, kuko igikorwa tugomba dushire ahabona uwo munsi ni igikorwa tutashatse ko abarundi bikugura bonyene, ariko kandi n'abanyamahanga nabo twagomvye ko basomako. Ku mazina yanje nitwa Gateka Perisax, bantazira Gasape, ndi mwene Baranyiziye Damiano. Navutse mu mwaka w'1989, mvukira mu Burundi mu ntara na komine ya Gitega, ku mutumba Mungwa, ni nko ku birometero 6 gusa uvuye hano mu gisagara ca Gitega. Hano turi muri Jerusalem Hotel. Nize amashure mato mato Mungwa, amashure yisumbuye ndayiga Mungwa, aho nahejeje mu gisata cyo kuvuga no kwandika mu ndome za none. Amashure yisumbuye cyane nayize ku buhinga bwa kure muri kaminuza ya Grenoble mu gihugu cy'Ubufaransa, aho naronse impamyabumenyi y'igarade y'umuhinga mu gisata ca multimedia. Naragiye ndaca mu makaminuza atandukanye nkarisha ubwenge, aho novuga nko mu makaminuza y'i Austin muri Texas muri Zunze Ubumwe za Amerika mu gisata cy'ubudandaji. Inyuma yaho narakoreye isosiyete y'abanyamerika yitwa Comcast Center iri Pennsylvania, nongera ndakarisha ubwenge muri televiziyo igira kabiri mu zikomakomeye cyane kw'isi yitwa NBC Universal iri i New York muri Zunze Ubumwe za Amerika. Inyuma yo gushira habona urubuga hwaniro nakoze gwitwa Gasape SN hari mu mwaka wa 2021, kaminuza y'Idrexel muri Philadelphia yampaye urupapuro rw'icubahiro rw'igarade ya muganga kubijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi, maze muri Texas naho baca bampa urupapuro rw'umunyagihugu w'iteka wa Zunze Ubumwe za Amerika bise the Honorary Citizen of the United States of America. Mu mwaka wa 2005 nashize ahabona iradiyo nari narahinguye nkoresheje ivyuma natoraguye, maze nteranije nkora iradiyo isamirana ku mutumba n'abako Mungwa. Iradiyo yumvikana ku mutumba wose ndetse n'amajwi make make akinjira mu gisagara hagati. Mu mwaka wa 2010 nasavye uruhusha rwo kugira ngo shinga iradiyo, ariko urwego rujejwe ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru mu Burundi ARCT rwararahiye rurarengwa ko ataruhusha rumpa, hamwe noshaka gushinga iradiyo nihinguriye mu vyuma natoraguye, ngo kuko atana hamwe itegeko ry'u Burundi rivuga ko hari umurundi yohingura ivyuma vy'iradiyo, ngo rero ntegerezwa kwerekana ivyuma vyakozwe n'abazungu kugira nemeregwe. Kubera ico ciyumviro canje cyo gushinga iradiyo cyaje cyavuye ku munsi nabura abavyeyi banje bose, maze ngahiga aho ntovugira itangazo ryo kubikira inshuti n'abagenzi vy'irwo rupfu, maze nkabura iradiyo nimwe mu ntara ya Gitega, bikansaba ko manuka mu gisagara ca Bujumbura, nanje tamara y'agatsike ico gihe nari mfise. Namwe muca mubona umwana bayimfuvya cinjira mu mwaka w'indwi, byaransavye ko ndondera uburyo bwo gushinga iradiyo yemewe n'amategeko y'u Burundi, maze ngeze mu mwaka w'10 niremera akazi mwishirahamwe ryo gutumatumanako amakuru ico gihe ryitwa Leo, aho nakorera amahera yababa hafi miliyoni 2 ku kwezi z'amarundi bivuye ku minyanyuro nari nagize narigiriye jenyene. Icatumye mpeza amashuri yisumbuye mfise uburyo bwatumye ncangura vya vyuma vyo gushinga iradiyo, maze mu mwaka wa 2020 mu mwaka wa 2013 nshinga radio Humuriza FM, uwo munsi kaba yumvikana mu ntara zirenga 6. Mu mwaka wa 2017 igihe nariko ndakarisha ubwenge muri NBC Universal New York muri Zunze Ubumwe za Amerika, vyanteye kwibaza nimba nanje noshinga televiziyo nk'iyo mu gihugu, maze niyumvira gutanguza televiziyo nise Humuriza TV International ikorera kuri Facebook, kandi nayo muri ko murakurikirana ko muri kano kanya, uwo munsi kabikurikiranwa n'abarenga 340. Mu mwaka wa 2020 narubatse ikigo Jerusalem Business Center, ikigo cakorerwamwo ibikorwa bitandukanye, cahaye akazi ugwaruka rutari ruke. Mu mwaka wa 2021 nashizeho urubuga hwaniro rwitwa Gasape SN, urubuga rwagoranye cyane ndetse ruteza impagarara bene imbuga babakire ku mafaranga bagwiriye muri Zunze Ubumwe za Amerika, maze banyitwarira muri Google ifuta urubuga ku muhora w'izindi. Ico gihe naciye ngirirwa amahigwe nakigwananye n'ico bamukuru cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, rwa rubanza ntigwaba rukibaye rwajeho nka Gasape jenyene, ahubwo rubanza rw'igihugu ndarengana urubuga rusubizwa ku muhora nk'izindi. Ntigwabandanije gukora bitumwe nuko amasezerano nagiranye na bene kubika izo mbuga kwari uko rutegerezwa gukoresha cyane cyane abari mu gihugu rwamukamwo, ico naco cari Burundi. Ivyo nta vyabaye bigikunda kuko abarundi barukoresha babaye bake ugereranije n'igitsigiri c'abanyamahanga bari baruriko ico gihe. Abarukoresha muravyibuka
ndetse na radio BBC ico gihe yarambajije impamvu abakoresha urwo rubuga ari arabatavuga ikirundi benshi. Ico gihe narabuze ico nishura kuko vy'ukuri vyari bimaramaje kugezaho uretse abene gihugu barumenye atari bose barukoresheje. N'abamenyesha makuru baje uwo munsi kwimurikwa ryago hari Bujumbura mu nyubako za Hotel de Ville, nabo nyene ubwabo barumurikiye abandi ariko ntago bigeze bajako. Nibaza ko bitaza kugenda gutyo uno munsi ko bari ngaha, kubera ko vyari bigoye gusigurira abarundi ko ico gikorwa kitazokunda. Byansavye gucanga iyindi karata kugira ngo ibitakundiye mu kuboko kw'iburyo bikundire mu kuboko kw'ibubafu, bidakundiye mu kubafu bikundiye mu kuryo. Maze nganira na bene ikigenda cushitwa na No Satisfy hari mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze muri Leta Zunze za Amerika, tukemeranya nabo ko bamanyurira agapande gato ka internet yabo yirasa bwami kugira ndayisangiza abarundi biciye kuri carte SIM nise gasape igiga. Beshingira ngo mwarayumvise. Ico gihe narasinya amasezerano nabo, ariko kubera ko vyansaba abanyamitahe bakomakomeye bamaze kurondera ifaranga rikabita bahani wacu, naregereye abatari bakenda babwira iciyumviro, ariko mu gukora ko bagasha bakibaza ko amera yabo azoshobora guherayo hamwe iyo karata simu yofatanwa na satellite, maze abarundi ntibayihurumbire bitumwe nuko batinye gushiraho amahera menshi, ivyari gutuma umutekero wayo ugabanuka, maze umunyagihugu muto akagira amahirwe yo kwiyorera kuri uwo muvuduko udasanzwe. Amagerageza ya carte SIM amaze kurangira mu ntara zitandukanye z'u Burundi, akemeza ko umuvuduko ari wararaye. Bene ikigendajuru basavye ko dutera intambwe mu kuriha amafaranga bari badusavye, maze kubera abagwiza tunga batinye cane ncandasha coba ntinya kurikurira umuyoro w'amadolari ngo ni mwanka kuyikoresha ntazohava herayo. Umugambi wa gasape igiga uburijwemwo amakontara twari twamaze gusinya tuba turazinze dushira mu bubati kugeza uyu munsi. Inoti igera ku miliyoni 3 z'amadolari yo mu buhinga ngurukana bumenyi nari nahawe bitumwe n'igitsure batewe n'igihugu giserukiwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Naciye nkuramwo maki ndayongereza ku ideni nasavye mu banki bankobu, akaba ari naryo naho hubatswe hoteli turimo no munsi yo za hotel ushobora no kuraramwo umwanya wari wose mu gufata icyumba ciye kuri 38 ubusarimwe. Ayandi madolari yasigaye kubera ko imbere y'abarundi nagumye nitwa umwishuzwa, naciye ndayubakamwo imizingo y'ibitsinga n'ivyuma mpanahana bintu benshi bita data center mu rurimi rw'icongereza. Iyo nayo nkaba nayubatse mu gihugu kanaka ku mugabane wa Aziya. Iyo data center ikaba yacumiswemwo igikorwa ngira ndabatekurire muri kano kanya, igikorwa nise Gasap Chat ubwigenge bw'u Burundi. Impamvu yatumye shiraho iyi Gasap Chat ni yihe? Ni application mu byo izobaronsa vuba hazoba harimwo na ya internet. Abantu bose baguma babaza ngo igezehe nkuko abaza kuyugurura mu kanya muza kubibona. Ni kubera ko igihe nari mu mishikirano n'abagwiza tunga kugira dushire inguvu hamwe turekure internet muri carte SIM gasape igiga, ico gihe hari abasumaruyeri biba abantu bivye abatari bake bababwira ngo carte SIM yabonetse rungika amahera tuguhereze, maze ico gihe birambabaza cane uburyo atandumwe yosubira kwiba umunyagihugu biciye muri ubwo buryo. Iyi Gasap Chat rero ikaba ari application ushobora kuvoma aka kanya haba muri Play Store ku bakoresha telefone yo mu bwoko bwa Android canke muri App Store ku bakoresha telefone yo mu bwoko bwa iPhone. Maze mu byo izokora hakazoba harimwo guhereza ya internet, kubahereza ya internet yo mu muvuduko dasanzwe utarinze gukoresha carte SIM. Iyo nayo ukazoyironka aho uri hose. Kubera ko bitakunze ko abarundi barukoresha baba igitigiri kinini kirenza 50% c'abarukoresha, vyatumye amahera gwari rumaze kwinjiza ugo rubuga agira agaciro gato cane ugereranije n'agaciro yari kuba afise iyo abarenga 50% barukoresha bari kuba ari abarundi kandi bari kuba bari mu Burundi. Aho ndiko ndavuga ivya za miliyoni 3 z'amadolari. Nararonkejwe rero amamiliyoni 3 y'amadolari, ariko nashaka ndamenyeshe ko iryo dolari atari dolari rya Amerika, atari dolari rya Canada canke dolari rya Australia, ahubwo ari dolari ryo mu buhinga ngurukana bumenyi, kandi wanashaka rifite agaciro naryo nyene. Ariko kubera ko amasezerano yuko kurukoresha n'igitigiri kinini c'abarundi atubahirijwe, izo miliyoni 3 z'amadolari zagize agaciro gato. Shimye kubivugira hano kuko hari abantu benshi nk'ubu batanguye kuyavunjira mu kuma gaharura, bavunja ku isoko ryirabura ngo barabuka ayo mafaranga ngana.
Ubwo rubuga sinahavuye ndarubandanya kuko ndavye igitigi c'abanyamahanga barukoresha amari yose gwinjiza yacaguma gabanuka bitumwe nuko abarundi baho gwamuka baguma baba bake barukoresha. Icatumye mitamwo kugurura burundu kugugara burundu kuko narurihira amafaranga atari make aho nari ndagwakiye indaro i Frankfurt muri Allemagne. Muriho nakaryo ko gusaba imbabazi abari bafise kamakonte kuri urwo rubuga si jewe mwasi w'umunyafrika n'umunyafrika nyene shatse kubivuga mu mvugo mbabarira amatwi. Muri umwaka wa 2024 nashize ahabona inyubakwa kwakira ingenzi nise Jerusalem Hotel, inyubakwa yatwaye yubatswe ku buhinga bwa none nkuko beshi maze kuvyibonera. Inyubakwa irikira vyifatamo neza kugeza uwo munsi ikabishirwa mu kibanza ca mbere c'inzu zakira ingenzi hano mu ntara ya Gitega iyubajije kuri google.com. Muri Kigarama mu mwaka wa 2022 natewe iteka ridahirwa abeshi ryo kuja muri wa mugwa herekezanye n'icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi. Iteka ridasanzwe abanyamitahe bari bakoraniye muri Amerika bo kwisi yose, aho mu wese mu bo twajanye yagiye afise ihangiro ryo kurondera abafasha mu gisata arimwo. Icatumye mva hano mu gihugu nemereye abarundi ko ngiye kubaronderera abo bafasha mu gisata ca internet ngendanwa nkuko vyukuri kugeza ubu munsi abatari bake babona ko kino gisata kigwiye impinduka zikomeye. Maze kujeyo narabonanye n'abatari bake, ibiyago twayaze vyasa naho vyariko biratera intambwe, ariko buke buke aho gutera intambwe bije imbere abo twaganiriye vyasa nkaho bagenda basubiza umugongo inyuma. Mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze ku mwaka wa 2023 narasubiyeyo shaka kumenya vy'ukuri nimba bakibandanya mu mugambi canke batakiwubandanya. Bamwe muri bo bankora inkoni ku gishitsi ko basanze abakoresha internet yo muvuduko munini ahi wacu atari benshi, none ngo bakuyemwo akarenge. Kubera ko rero ivyo mukurindira ko ibikorwa vyo gufatanya internet bitangura maze gutangura gutangura kuvoma no rubuga kuva ndabivuze mu kanya kugira ngo ashobore kuvoma uwo muvuduko wakataraboneka muciye kuri WhatsApp chat. Nashimye ko muba murakoresha runo rubuga mu kuganira n'inshuti n'abagenzi, haba mu kurungikiranira ubutumwa canke mu guhamagarana bisanzwe. Hari n'ibindi mushobora gukoresha urubuga WhatsApp chat mu ntango, ndetse hampande yo kuronka internet vuba cyane hari n'ibindi bizoshirwa muri iyi application, harimo ibijanye no kurungikirana amafaranga, gusaba ideni ryo gukoresha imigambi ridasubizwa, hamwe n'ibindi tuzoza turabamenyesha uko uwo mutandao uzoguma ushirwa ku gihe. Ariko rero muragabe naho mwumva iyi WhatsApp chat ishobora kuvomwa n'uwari we wese aciye muri Play Store canke muri App Store, ubu mu ntango birashoboka, ariko hari gitigiri abayikoresha bazogerako maze tugahagarika muri systeme ko atawundi muntu mushasha arekuriwe gukoresha WhatsApp chat. Kuko vy'ukuri ntabeshe nta bushobozi muri kano kanya mfise bwo kurikurira kumuhora abarundi barenga miliyoni 12 bose no kubaha uburenganzira bwo guhamagarana canke kwandikiranira ubutumwa bakoresheje WhatsApp chat. Nk'ubu abarundi bose boca binjirira rimwe nk'aka kanya nyene tuko turavuga, nuko nyene bitadukundira twikundira kugenda dukwega ibirenge tutihuta mu bintu, naye ahandi ho ibara ryo bariguye sinoshobora kubakira. Egome igisenge nubatse kirikwije, ariko nticikwije ngo cakira abarundi bose bakoresha telefone nyabwonko. Ubu nyene bisaba kugenda buke buke. Nico gituma nkangurira abaza kugirirwa amahirwe yo kwinjira muri WhatsApp chat, haba uwo munsi canke mu yindi minsi, naho batoyikoresha ibijanye no guhamagara n'inshuti n'abagenzi, mu kurindira ko internet yinjiramwo birinde ntibafute amakonte yabo canke ngo bakuremwo application kandi bamaze kuyishiramo, kuko systeme zacu zirabika ayo makuru ko hari uwagiyeko maze agafuta konte yiwe. Bishobora gutuma atazokongera kugirirwa amahirwe yo kwinjira muri WhatsApp chat, naho vyoshoboka kinjira bikaba bitagikunda ko ahabwa amahirwe yo gukoresha internet yo muvuduko udasanzwe G-chat izoha abanwanyi bayo. Ikindi gikomeye nashaka kuvuga nuko kubera iyi app izoba mu vyo ijejwe harimo ibijanye no gutanga internet, mu kugira ngo uyishiremwo iyo ugitangura biragusaba kuburi ahantu hari internet nziza kugira ngo ntibitume ukuyishiramwo bidakunda, kuko umuntu yemerewe kugerageza inshuro zishika 6 ku munsi gusa. Iyo zirenze bigusaba kugerageza ku munsi ukurikira. Ivyo rero kugira ngo ntibigushikire, imbere yo gutangura gushiramwo inomero yawe muri WhatsApp chat urabanza urabe ko aho hagaze hari internet nziza. Uyibuze naho
aho uhagaze aka kanya wiyunguruze uja ahandi kugira ngo kuyishiramwo ntibiguteshe umwanya. Iyo uri ahari internet nziza kuyishiramwo ntibigusaba iminota irenze 5 iba yamaze kujamo. Kubakoresha amatelefone ya Android, iyo muriko muriyandikisha murasabwa kwerekana ko muri abantu by'ukuri mutari utujini bimwe bita amarobo. Kubera ico gikorwa biragusaba ko uba uri kumwe n'umenyereye ivy'amatelefone. Kira noneho abarundi turafashanya, iyo tudashoboye turasaba bishoboye bakabidufasha. Na jewe kera nkija kuri Facebook kubera hari bimwe ntatahura narasavye abagenzi baramfasha, maze ico nari nshaka cyo kuba ndi kumuhora nk'abandi mba ndakironse. Uja gukira ingwara arayivuga, sinja kuvuga nk'abakera ngo uja gukira ingwara arayirata, nta urata ingwara iragatsindwa. Bimwe mu vyo musabwa iyo mutanguye kwiyandikisha kuri runo rubuga hwaniro harimo ibijanye no kwemera urubuga ko gwikora ku manomero yawe ya telefone, amafoto yawe ndetse n'amavideo. Ivyo ntibigutera ubwoba, ntibisigura ko tuzohava tuza turaraba amafoto yawe canke ivyo muganira n'inshuti n'abagenzi. Runo rubuga rurakingiwe 100% n'uburyo bwise end-to-end encryption. Bisigura ko uza kubona ivyo wandikiye ivyo wanditse ari mwene kwandikirwa wenyene. Uza kubona ifoto urungitse ni mwene kwirungikirwa ubwiwe, na video nuko nyene, na message nuko nyene. Ibi biri mu vyatumye ibisata vya Google Play Store hamwe na iOS Apple Store bemeza neza ko runo rubuga Gasapchat mugiye gutereshaje muri kano kanya gujuje ubuziranenge, kandi ko ivyo bisata birekuriye ababikoresha kuvoma iyi app yacu iwabo ko bikingiwe bihagije. Iyi internet rero iva kuri satellite, umusi zotangura ni mwebwe nyene mukoresha Gasapchat muzoyikoresha, kandi ni mwebwe nyene muzoba murekuriwe kuyikoresha. Izo bari internet zimbutse ugereranije uko internet igugwa hano mu karere ka EAC. Uzoshobora kuyikoresha aho uri hose ku isi kuko satellite nigira urubibe. Ariko mu ntango turagiye gutangurana n'igihugu cy'u Burundi. Tuzotanga ku buntu iyi internet mu bisata vya leta, mu mashure yisumbuye afise uburaro, mu bigo vy'imfuvyi, kandi mwicagurwa ry'amanomero atandukanye akoreshwa cyane na Gasapchat, cyane cyane mu kwandikiranira ubutumwa bugufi. Azoroswa umutekero w'ubuntu na systeme zacu zimaze kugenzura uburinganire kwijana yandikiranira ko n'abagenzi akoresheje Gchat ariyo Gasapchat, ugeranije n'uburinganire kwijana akoresha mu kwandikiranira n'inshuti n'abagenzi akoresheje izindi mbuga zikora nka Gasapchat. Ndangije nkengurukira abarundi, ndanabakangurira gukunda ivy'iwabo ubwa mbere, ndabaremesha ko urubuga rukingiwe bihagije. Nta uvuka rimwe ngo aciyuzira ingovi. Gasapchat intije guhangana n'izindi mbuga tutarinze kuvuga amazina zisanzwe ziri muri telefone yawe muri kano kanya. Kanatsinda urubuga rwose ivyo rwama rufise ivyo guyisangije, kandi ruba rufise umwimerere wago. Ni warushiramwo ntuze kurusanisha n'urundi na rumwe muri izo usanzwe ukoresha muri telefone yawe. Kuko nk'akarorero naho wosanga hari ibishaka gusa canke gushusha naho bitosa, nta application nimwe muzutunze muri telefone yawe kakanya ifise igisata gishobora kugwa internet. Ni nabambeshe uraza kumenyeza inomero yanje nkoresha kuri Gasapchat ni 79 341 954. Kubw'ivyo kandi mu ntango rurashobora kugira amahinyu kanaka, ariko nivyo bituma wewe ugira utangure kurukoresha kakanya ufata umwanya wo kurunebagura. Banza ushima ivyo uronse. Izo mbuga zose wumva nta na rumwe rwatanguye gwikwijana kwijana. Nikimenyamenya uko rusanzwe uwo munsi siko uzorusanga ku munsi wejo. Ubwo musanga habayeho ishigwa ku gihe ry'ibikorwa. Turi hano kugira ngo twumvirize ico mushikiriza, cyo hinyanyugwa canke cyo koregwamwo. Turahari kugira ngo tubihinyanyure, maze twame turushiriza gushira ku gihe kugira ngo rufate umurongo umwe wese yisanga yisanzuramo. Abafise ikibazo cyo gukoresha Gasapchat bazoca bandika ubutumwa bugufi bashiye kuri Gasapchat ku nomero 38 ubusubusa 4. Iyo niyo nimero ya Gasap Help Center mu gihe utangwa gukoresha no rubuga muri kano kanya hakagira ikikugora gukoresha. Yite Gasapchat canke Gchat, ubu n'ubwigenge bw'u Burundi. Murakoze.